Ikaze kumbonesha kure yacu ariyo yanyu nezereza plus ikiganiro ni nezereza sport plus tukaba tuje kugira ngo turabagira na cyane duhereye ngaha iwacu no munsi ni umupira w'amaguru ahanini turahera ngaha iwacu kuri dossier Atletico New Oil na Burundi Sport Dynamique ariko kandi tukaza kuganira kubijanye n'umupira w'amaguru w'abakiri bato mu cicaro ca gatatu mu gisagara ca Bujumbura ni muri Foot des Jeunes ariko muri Mairie de Bujumbura 3e division aho ihiganwa riko rirekeza ku musozero waje bari mu demi final canke kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma ariko kandi turaganira n'ubundi ku mupira ongahi wacu ku gikombe citiro umukuru w'igihugu aho umugwi Aigle Noir wagiye kugitahukana hari muyinga ibyo benshi baziga yuko iza kudodeshwa na Buma mu bikombe vya Afrika bikaba tariko byagenze kuko yoyo ikibanza cyo guserukira Burundi yacihaye mu gutsinda Buma biza bisa n'ivya Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene duava dukubitirayo nayo mu gihugu ca leta y'intwara rusangi ya Congo hari ico bita CONOR ni comité de normalisation nico kiriko kiratwara umupira wo muri Congo muri kino gihe mu gihe inzego za mbere vyasa n'ivyazinaniye ubu rero comité de normalisation zimwe mu ntambwe iri kwiratera hakaba harimwo gufuta ihiganwa ryari ryamaze gutangura ntirigisozerewe ahubwo imigwi zoserukira leta y'intwara rusangi ya Congo mu mahiganwa mpuzamakungu ikaba yamenyekanye barinze kwikora kuco bita classement cumulé no kuvuga kwihweza imigwi ingene yagira byifata mu myaka ine iheze tubisa amazembe turababwira yuko ariyo ifata ikibanza ca mbere nayo mugwi Young Africans ku rwego mpuzamakungu aho hakurya mu gihugu ca Tanzania ntibyawujije yuko bashimirwa naho igikombe batagitahukanye aho abarabu ba USM Alger babasezereye ariko batabasumbije turaza kubigaruka ko byose ngaha muri Afrika ariko kandi mukamenye ko tubafitiye n'amakuru menshi cyane hariya muzabura ya murabizi yuko ibigezweho ni mercato niyo yeze aho hariho gukukuruka kw'abakinyi batari bake hariho icitwa exode abakinyi batari bake bariko barava cyane mu iganwa rikomeye rya La Liga berekeza muri Arabia Saudite bakurikira Cristiano Ronaldo nayo ivya Lionel Messi bivugwa ko ayatari make turaganira kandi kuri mercato duhereye iwacu abamenyereza nka Jimmy Ndayizeye Ale Olivier Niyunge ko mutombora nabo baravugwa mu migwi mishasha ni byinshi tuza kuganira ko abakinyi batandukanye nitwa Wilson Kwizera ndi kumwe na Job Nduwimana Ayubu Job Nduwimana tuba turi kumwe muri Nezereza Sport Plus uno munsi turahera iwacu atani ibyo guteba duhere iwacu muri Atletico New Oil n'umugwi Burundi Sport Dynamique urubanza ubwa mbere gwaraciwe nyuma yaho iyo migwi itaniye mu mitwe Burundi Sport Dynamique gatsinda Atletico New Oil bitsindo bibiri kubusa ariko Atletico New Oil bakaza gushikana ibirego vyabo bati harabaye ugutanga ibiturire ku bakinyi bacu byo byatumye Burundi Sport Dynamique itsinda Atletico New Oil inyuma y'amatohoza yimbitse ikambere n'ivyemezo bitari bike umugwi Burundi Sport Dynamique ubanza guhanwa ihiganwa rikibandanya ihiganwa riza kurangira Burundi Sport Dynamique ikorotse ariko inyuma y'ihiganwa ryaheze baza gusubira mu rubanza amakomisiyo atandukanye urubanza rwa mbere rwa jury de discipline rwaje kweza umugwi Atletico New Oil ariko jury d'appel iza kweza Burundi Sport Dynamique imanza zibiri zitandukanye ku rubanza rumwe Job biraherera he kumengo Atletico New Oil barifuza yuko hociga urubanza bugira gatatu birumvikana anakanyamuneza cyane kuri Atletico New Oil kuko waruvuye ahantu habi ko yari mu migwi koroka mu nyuma yaho uza kumva ko hamaze kuba dossier hagati ya Burundi Sport Dynamique na n'umugwi wabo Atletico New Oil kandi bajanye ibyemezo baberekana ko bo baratanze ibiturire biraboneka barabibona ko hari ibiturire byerekanye n'umumenyereza Jumaine na Haruna barakira ko n'abakinyi bagiye baronka amafaranga aciye munsi tuvuga ati umufuko udaciwe habona bamwe bakayakira
nyuma yaho biravugwa ko Atletico New York yoba yahawe forfait garanwa ayo manota 3 bakabandanya ko Burundi Sport na Dynamic bayikuye ko ayo manota 3 mugabo nyuma yaho umunezero utarahera bivanye n'ihiganwa ngo ryari riheze tubona kandi ko rundi rwandiko gwemeza ko Burundi Sport Dynamic yoyo yabaye qualifié ahubwo ari yibandanije kuri Atletico New York byerekana ko izi dosiye zose kari zibiri bagiraje kuri dosiye igira gatatu byerekana ko umugwi wa Atletico New York nawo watwaye ibirego werekana ko woba bawunanije nawo ku birego bari waratanze byito ko hagati ya madosiye abiri atatu yinjiranyemo hagati ya Burundi Sport Dynamic na Atletico New York byerekana ko hari hagahaze kakirimwo kumva ko Jumaine ibintu bari yamuhaye birakuwe Burundi Sport Dynamic kuvyo bari bayifatiye ibihano birakuwe iraduze mu cicaro cyane no mumenyeza Feruze birakuwe birafuswe byerekana ko Atletico New York kuba iyo ari munezero ntangire kumva ko ibandanye muri championnat bivanye n'ivyagiye bivugwa n'ibirego batanze munyuma yaho dosi kaba yubitse kandi yerekana ko Atletico New York kandi ibirego vyabo basanze atari byo mu gihe Jumaine nta shingiro bifise byerekana ko aha hari ikintu gikomeye cyane kitaraje habona cerekana ko hagati ya Burundi Sport Dynamic Atletico New York dosiye zabo zigirimo igifungu kitarugurwa ko nabona Atletico New York bamaze kugura dosiye avuga ati vyanse muri FFB turitura ku nzego mpuzamakungu zidutunganirize kuko birabona ko menga turabonewe aho twatanze ibirego ho kuguruka ko batubone ko twari twera ahubwo nitwe ducira urubanza mu nyuma yaho mu birego twatanze mu gihe ababikurikiranira hafi bo bavuga bati nimba dosiye iruko hakaba habaye ibyo kumvikana no guhana ibiturire kandi ibyemezo bikaboneka eka mbere n'amahera FFB ikayaka abayahawe no kuvuga ba Atletico New York bamwe bo basaba bati muri ico gihe nimba ari kuvyorosha imigwi yose yari kwa amanota ntihagire n'umwe uhabwa amanota 3 ariko FFB canke izo nzego zibijejwe gucizo manza mu gihe zahisemwe kweza umwe zikirabuza uwundi niho Atletico New York bavuga bati twebwe uko bigenda kose ntiturota twemera gutsindwa na Burundi Sport Dynamic ari naco cyatumye bahitamwe kwandikira FFB bandikira uburongozi bukuru bwishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bati nyabona nimugerageze mukora ibishoboka urubanza rusubigwemwo ntituzi uko mubikora nimba murungika abandi bacamanza nimba murondera abacamanza bigenga ariko urubanza rucibwe ubundi bushasha kugira ngo twebwe dutunganirizwe nta mpamvu nimwe iboneka yotuma Burundi Sport Dynamic idutsinda ubwo ngira ngo ni intambwe nziza ku ruhande rwa Atletico New York ahandi ho byanashoboka yuko bivuye muri jury d'appel intambwe ziba zisigaye no kubijana hejuru za CAF za FIFA za TAS nibaza yuko Atletico New York babikoze neza nko kuvuga bati turacizeye FFB nibanze igira icikoze birumvikana wiriso ko namba imigwi ibiri yose ishamiranye kandi bakerekana ko hamaze kuba amadosiye abiri arenga kwiyo migwi yose kari ibiri imwe yose yerekana ibirego vyayo harakwiye kubaho ukuri hagati y'iyo migwi ibiri bakazana ibirego bose bakicara hajya bakavuga ati wewe twarabonye dosiye zawe we nawe twarabonye dosiye zawe ico twahisemwo canke ico twatanze mwarakibonye umva ko atabiryoherewe canke umva ko atanezerewe n'ivyo twe twahisemwo twaciye urubanza niyitura inzego zisumbije ngaha niyabona ko bo batunganiriza akabona ko urwo rwego yagiye ko ariko bagwiye kubatunganiza gusumba urwego rwo hasi turi ko twebwe rwo muhira niyitura izo nzego mubwo ivyo twarubonye n'amadosiye twarabye canke ibyemezo canke ibyifato twabonye mwatuzaniye twasanze bitwaye uku umwe wagenze gutyo undi ugenda gutya dusanga ukuri n'uyu uri wagezwa n'icaha n'uyu kubwo rero naho kumva ko umwe mu migwi ibiri mwemwe mu hagati yanyu umva ko atabiryoherewe cyangwa umva ko atabinezererewe yitura izindi nzego hama tugo twabonye amadosiye yanyagarukira naha twacira urubanza aho ruri twisungani birego mwazanye turabatunganiriza umva ko atabiryoherewe niture
haruguru yacu ngira ngo azoronka inyishu imubereye canke yumve ko anezerewe n'ibirego canke n'inyishu bamuhaye ku nzego azoba yituye karere. Nuko nukurindira ibikurikira hagati ya Atletico New Oil na Burundi Sport Dynamique mu gihe tukirindiriye verdict ya nyuma canke urubanza rwa nyuma rucibwa na FFB no kuvuga nkuko Job ariko rabivuga turindiriye iryo jambo rya nyuma FFB ibwira iyo migwi canke ibwira Atletico New Oil cyane kuko nibabaye muri kino gihe hanyuma tumenye ibikurikira na imanza uko zaciwe muri kano kanya umugwi Atletico New Oil niwo wagigwa no kuzokoroka mu cicaro ca kabiri tukirindiriye ko izindi manza kumbure zicibwa reka twibandanize n'umupira w'abakiri bato. Barinda bashikaho baja muri izo manza zikomeye ariko baciye mu bikomeye hari cicaro ca gatatu nico cicaro ca mbere ku rwego rw'intara ivyo bita association provinciale muri kino gihe mu gisara ca Bujumbura bariko barakina mbere imigwi izogiserukira mu kurondera itike yo kuja mu cyo bita Ligue Nationale B deuxième division hari imigwi itatu ikenewe bakaba rero muri kino gihe bari mu bice bishiri vya nyuma demi-finale zimwe zikaba zarasozerewe mu mpera zindwi turangije ariko kandi haracari inkino zibiri za demi-finale zitezwe hagati muri yindwi turacarindiriye gusa twebwe nka Nezereza Plus twarahishikiye kuri Centre Technique National aho twashoboye gukurikirana urukino ruteye igomwe hagati y'umugwi Mapenzi FC n'umugwi FC Barcelone usanzwe uri muco bita FOBABU ni Fondation Barcelone Burundi canke du turakwibaza ngo ni Barcelone yavuye Buraya ngiyi mu Burundi n'umugwi wabayeho kuva kera na FC Barcelone nga mu gisara ca Bujumbura warakinye cicaro ca mbere eka mbere abawukiniye mu cicaro ca mbere muri kino gihe bagishimira umuvunyi wabo canke president wabo wa kera mbere yamaze gushengera ibukama atakiri kuri isi witwa Marcel Sadi mu kumushimira niho bavuga bati umugwi ntiwogenda akagiri nuno munsi biboneka ko bafise intumbero yo kuduza bavyerekanye ku munsi w'Imana uheze aho bariko bariganzura Mapenzi FC yari yabatsinze biri kuri kimwe mu rukino rwa mbere mu rukino rwo gusubiriza match retour niho umugwi FC Barcelone uramutswa ishirahamwe FOBABU washobora kubyifatamwe neza mu minota ya nyuma hasiga umunota umwe gusa ngo berekane iminota y'inyongera canke temps additionnel niho baza kugombora igitsindo mu rukino rwiza cyane habonetsemwo umwana abizi cyane abyifatamwe neza uwo bita Karim Batazira Sebaros mbere yafashije kugira ngo ico gitsindo kiboneke caje ari cyo kugombora kuko bishuzwa kimwe baca rero barangiza urukino ari kimwe ku busa no kuvuga bibiri ku bindi nk'icegeranyo bagiye mu matiro bit FC Barcelone itsinda Mapenzi amatiro bit ane kuri imwe ubwo rero babaye babasezereye twarashoboye kuganira n'umumenyereza wa FC Barcelone witwa Bigirimana Janvier turamuzi kera muri uwo mugwi turamuzi cyane muri Muzinga akukurutse vuba yarawukiniye Muzinga mu cicaro ca mbere yaratubwiye akanyamuneza afise aganira mu rurimi rw'igiswahili. Kweli kupata ushindi wa hii machi ni furaha kubwa sana kwetu, tumefurahi sana. Yani furaha imetuzidi kabisa. Yani hawa jamaa tulikuwa tumewasoma toka kitambo, tumetizama tukajikuta kuna sehemu fulani zimekuwa bado nusu, ikabidi tukabadilisha mfumo ili tuwashambulie zaidi na Mungu amejalia kwa kweli tukapata na ushindi. Mungu atasaidia na kwa nguvu zenye tunatumia tutafika. Ndiyo Barcelona iliandika story kubwa hapa Burundi. Sasa kwa hiyo huu mwaka tunataka turudishe ile Barcelona yatoka kitambo kile, tuirudishe na hivi tuipandishe ili ifike ngazi za juu. Asante. Tunashukuru. Ariko rero inyuma y'ugo rukino twavuye tunegera usanzwe yaramutswe igisata kijejwe gutunganya amahiganwa ngaho nyene mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gisara ca Bujumbura aho Zuberi Tangishaka nawe nyene yatuganiriye akatubwira n'intunganyo yose nico twokwitega na cyane n'imigwi yimirije kuzotana mu mitwe gusa tukaba twogira ko tubamenyesha yuko imigwi yamaze gushikana amaguru yose mu gice ca nyuma no kuvuga isigaje urukino canke inkino zibiri zimwe kugira ngo
isigaje ico bita finale kugira ngo ikironka uburenganzira mu gihe yo bitsinze bwo kuja guhiganwa n'imigwi yo mu zindi ntara ivyo bita barrage hanyuma tubona imigwi ibiri izoduga mu cicaro ca kabiri twababwira yuko hariho nk'umugwi Africa Sport uzotana mu mitwe na Academy ubumwe hanyuma Legepier bakazotana mu mitwe niyo FC Barcelone yo mwishira hamwe Fobabu Fondation Barcelone du Burundi mukanya kintu nabonye kimwe mihiganwa je mu cicaro ca gatatu narabonye umugwi Mapenzi numwe mu migwi iva muri Bujumbura rirare muri Maramvya irimo n'abantu nabonye ifisemo n'abantu bawufasha cyane bafise n'umwete nabonye Legepier numwe mu migwi nibaza ko nibutse kera mu cicaro ca kabiri ari imigwi ikomeye cyane yaramuye n'abakinyi benshi bafise n'amazina mu cicaro ca mbere umva ni higanwa ryiza ririmo n'abana bakiri bato bafise niyo ntego niyo shaka yo kumva ko bogira mu kirenge c'abakuru babo kubwo rero ni nkino nziza naje nakunze nabonye ko hari amatana namba bakeneye nk'abakinyi beza baduza baza mu cicaro ca kabiri bogenda bakara ko narabonye ko hari amatana ashobora kuzosanga tubabonye avuyemo ba Jospin havumwe abakinyi bakomeye ku rwego rwiza ndetse nabashasi tukababona baja kudutunganiza hanze bakavyerekana kubwo rero ni nkino nziza katurindizo final ishobora kuduhereza iyindi shusho tukabona iziduze ko nabazoja mu mabaraje azura niyo n'imigwi iva hagati mu gihugu ivyo rero byerekana ishaka n'ihangiro y'imigwi y'Ibujumbura izokwerekana mu gihe bagiye gukina niyo migwi izoyivuye hanze ya Bujumbura canke izoyivuye hagati mu gihugu.